ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi. radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu burundi, naho mu rwanda turi kuri fm 104 n'ibice bitatu. ikaze mu makuru y'aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi: Uganda irimo iritegura kohereza abandi basirikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuti ni uko nyine icyo kibazo cyakemurwa burundu, kandi icyo kibazo gukemurwa ntabwo cyakemurwa no kuganira, cyakemurwa nuko nyine abadashaka amahoro bakubitwa nk'uko bikwiye, bagatsindwa, abaturage bakagira amahoro. General Felix Kulayigye ni umuvugizi wa UPDF. Izo ni ingabo za Uganda. Abasirikare babo bazajya muri Kongo mu rwego rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Umutwe w'inyashyamba M23 uvuga ko witeguye kubarwanya baramutse bawurwanyije. Muri Uganda kandi umugabo wafatanywe amahembe y'inzovu yakatiwe gufungwa burundu. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya, reka tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Nari maze kubibabwira, muri Uganda urukiko rwakatiye umugabo witwa Pascal Achiba igihano cyo gufungwa ubuzima bwe bwose. Yafatanywe hafi ibiro 10 by'amahembe y'inzovu. Nicyo gihano cya mbere gikomeye ku muntu urenze ku mategeko arengera inyamaswa. Fidel Niyongabo yaduteguriye inkuru irambuye. Uwo mugabo Pascal Ashiba yaciriwe ico gihano ku munsi wa kane na sentare ijejwe gukingira inyamaswa mu gihugu, hari nyuma yuko yagiwe n'icaha cyo kuba yafatanywe ibice by'inyamaswa zikingiwe. Achiba yahagaritswe mu kwezi kwa mbere mu gice kiri ku nkengera z'umugwa mukuru wa Uganda Kampala, afise amasenga abiri y'inzovu y'ibiro 9.55. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira inyamaswa muri Uganda Sam Mwanda yavuze ko igihano Pascal Ashiba yaciriwe ari intambwe ikomeye cyane mu rugamba rwo kurwanya ubucuruzi buciye ku biri n'amategeko bw'inyamaswa. Achiba yarafunzwe mu kiringo c'amezi 18 imbere yaho, inyuma yuko afatanywe amasengane y'inzovu. Yaciriwe muri iki gihe gupfunga ubuzima bwiwe bwose kubera akora ivyo vyaha kenshi. Guhiga no kugurisha inyamaswa mu buryo butemewe n'amategeko ni ibintu bikorwa kenshi muri Uganda. Mu kwezi kw'indwi mu mwaka wa 2020 umugabo muri Uganda yemeye icaha c'uko yishe Rafiki, inguge nini yo mu bwoko bw'ingagi yari ifise imyaka 25, yaciriwe igihano cyo gupfungwa imyaka 11. Tuve muri Uganda tujya muri Nigeria. Ubushinjacyaha bwajuririye urukiko rw'ikirenga busaba gusesa icyemezo cyo kurekura Nnamdi Kanu uregwa iterabwoba no guharanira ko intara ya Biafra yitandukanya n'igihugu. Nanone Fidel Niyongabo. Mu ndwi iheze sentare yungururizwamo imanza yategetse ko Kanu yari apfunzwe arekugwa. Yasiguye ko leta itakurikije amategeko igihe yasaba ko arungikwa muri Nigeria avanywe muri Kenya, kandi ko atabubasha yari ifise bwo kumviriza urubanza rwiwe. Leta yari imaze iminsi yiyumvira intambwe yofata inyuma y'ingingo ya sentare y'igihugu yungururizwamwo imanza. Uno munsi kwa gatanu abashingwa manza ba leta batangaje ko bunguruje urubanza muri sentare kizigenza y'igihugu. Bavuga ko sentare y'igihugu yungururizwamwo imanza itaravye ivyuko Nnamdi Kanu atitavye sentare mu mwaka wa 2017 gushika asubire guhagarikwa. Umwe mu baburanira Kanu yatangaje ko umukiriya wiwe agipfunzwe, naho sentare y'igihugu yungururizwamwo imanza yafashe ingingo yo kumurekura mu rwiheze. Amenyesha ko yamugendeye ejo ku munsi wa kane. Nnamdi Kanu ayoboye umuhari Indigenous People of Biafra IPOB mu mvunyapfunyo. Numuhari uharanira ukwiyongora kw'igice cyo mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Abahaba ahanini bagizwe nabo mu bwoko bw'aba Igbo. Abategetsi ba Nigeria bo bawubona nk'umugwi w'iterabwoba. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Mujye no kuri weshatu radio yacu voa.com mukurikire amakuru uko turimo tuyabagezaho kuri Facebook, Twitter na Instagram. Mudusanga kuri VOA radio yacu. Mu kanya turajya mu makuru avugwa mu biyaga bigari byo muri Afurika.
amakuru avugwa mu biyaga bigari byo muri Afurika tuyahere muri Uganda. Mu gihe imirwano yongeye kubura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda ivuga ko yiteguye koherezayo undi mutwe w'ingabo mu butumwa bw'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba EAC. Inkuru irambuye turayibaza umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika uri muri Uganda, Ignatius Bahizi. Uganda isanzwe ifite ingabo muri Kongo zoherejwe mu ntara ya Ituri guhangana n'umutwe w'iterabwoba wa ADF urwanya ubutegetsi muri Uganda. Ziri muri Kongo kuva mu kwezi kwa 11 umwaka ushize. Gusa izo zoherejwe ku masezerano hagati y'ibihugu byombi zifite inshingano zitandukanye n'izizaja mu butumwa bwa Afurika y'Iburasirazuba. Ni nako bimeze kuri zimwe mu ngabo z'u Burundi zoherejwe mu ntara ya Kivu y'Epfo. Uyu mutwe w'igisirikare cya Uganda ugiye koherezwa uzafatanya n'ibindi bihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika gufasha kugarura amahoro n'ituze mu burasirazuba bwa Kongo. Icyemezo cyo kohereza izi ngabo cyafatiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize Afurika y'Iburasirazuba yabereye i Nairobi mu kwezi kwa gatandatu. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda General de Brigade Felix Kuraije yabwijwe ry'Amerika aho imyiteguro yo kohereza izo ngabo igeze. Ku ruhande rwacu ingabo zacu ziteguye, umuyobozi wazo ni Kanu yaratowe, arimo yubaka nyine headquarter ye, igihe nikigera we akayinjira mu rugamba uko azategekwa. Mu bihe bitandukanye ijwi ry'Amerika ryagiye riganira na bamwe mu bantu bo mu karere ka Rucuru ahamaze iminsi avuga umutekano muke, ndetse n'abahunze bava muri ako gace benshi bakubwira ko barambiwe intambara, bavuga ko badashaka gukomeza kumva urusaku rw'amasasu. Umuvugizi w'ingabo za Uganda asanga bikwiye kugira ngo ikibazo kivugutirwa umuti uzagikemura burundu. Ndabumva, ariko umuti ni uko nyine icyo kibazo cyakemurwa burundu, kandi icyo kibazo gukemurwa ntabwo cyakemurwa no kuganira, cyakemurwa nuko nyine abadashaka amahoro bakubitwa nk'uko bikwiye, bagatsindwa, abaturage bakagira amahoro. General uvuze ngo ntabwo kuganira byazana amahoro na gato, kandi ari byo mwe n'abandi benshi bakunda amahoro bavuga ngo ibiganiro niyo nzira nyakuri kandi ishobora kuzana amahoro arambye. Ngubwiye nk'umuntu wabyigiye, ngubwiye nk'umusirikare mukuru w'umujenerali, imishyikirano iteka irakora ari uko uruhande rumwe rwatsinzwe. Iyo utaratsindwa ntibashobora kwicara hasi. Icyemezo cyo kohereza ingabo z'ibihugu by'akarere kurwanya imitwe yose yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo irimo ituruka hanze n'imbere mu gihugu cyafashwe igihe hariho imirwano ikaze hagati y'inyeshamba za M23 n'igisirikare cya leta FARDC yarangiye M23 yigaruriye umujyi wa Bunagana ku mupaka uhuza Kongo na Uganda. Uyu mutwe wa M23 uvuga ko mu mitwe icyo gisirikare cy'akarere kizaza kurwanya M23 itarimo, kuko itegereje kugira ibiganiro by'amahoro na leta ya Kongo Kinshasa, nubwo ubutegetsi buherutse gutangaza ko butagishaka kuganira n'izi nyeshamba. Umuvugizi wa M23 Major Wiringoma yatangarijwe ry'Amerika ko biteguye kuzarwana n'uwo wese uzabatera mu rwego rwo kwirinda. Twebwe turashaka amahoro, twebwe turi ready kuganira nabwo, ariko niba baranga turi very ready kunambara, twategure neza kubera umutekano wacu, tuzarwana hadi mwisho, tuzarwana. Wiringoma akomeza avuga ko batibaza ko mu mitwe izagabwaho ibitero n'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zizaza batarimo. Niba bazaza kuhangana n'abazi babo. Ni mpamvu wabona Burundi bari muri Sud Kivu, Uganda bari muri Nord Kivu, barashaka ba ADF nalu, ariko twebwe nga M23 ntabwo bagomba kurwana natwe. Kubera iki bazagurwana natwe? Ikibazo ntabwo ari Bunagana, ntabwo ari M23. Ikibazo ni Codeco, ikibazo ni bapolitisi ya Kongo, ikibazo ni ADF nalu, ikibazo ni FDLR, ikibazo ni ba Mai Mai Banyatura, bariya bose bakoze bibi muri Kongo. Ariko twebwe nga M23 turwana kibere impamvu. Ugomba kwibaza kubera iki barayica Abanyamuringi, kubera iki barayica Bahema muri Kongo. Urabona abasirikare bari muri ndani ya FARDC barabayica, kubera iki baravuga ngo ni banyamahanga, kubera iki baravuga nyirimi y'Ikinyarwanda, bafite izuru indende. Iyo niyo mpamvu. Uhera kuwa kane nimugoroba imirwano yongeye kwaduka mu gace karangira hagati ya Bunagana na Rucuru. Haba igisirikare cya Kongo FARDC n'inyeshamba za M23 buri ruhande rushinja rugenzi rwarwo ko ari rwo rwatangije intambara.
Amakuru ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu baturage barangira avuga ko imirwano yatangiye ejo kuwa kane mu masaha 9 kandi bamwe mu batuye muri utwo duce akaba batangiye guhunga iyo mirwano. Ibi bibaye mu gihe ibihumbi by'abasivile bari barahungiye muri Uganda bari batangiye gutaha mu kwezi gushize. Ignatius Bahizi, ijwi rya Amerika, Uganda. Ignatius Bahizi, Kampala muri Uganda. Utuvane muri Uganda tujyane mu Burundi, aho kuri tariki ya 21 y'ukwezi kwa 10 Burundi bwibutse imyaka 29 irangiye Perezida Melchior Ndadaye agandaguwe. Icyo gihe abasirikare bari bashinzwe kumurinda ntibatabaye. Abari mu byegera bye bahizwe bukware n'abari mu gikorwa cyo guhirika ubutegetsi. Bamwe baricwa, abandi bashobora kwihisha. Umwe mu barokotse ubwo bwicanyi ni Sylvestre Ntibantunganya, wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Nyuma nawe yaje kuba perezida w'u Burundi. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye nawe amubwira uko yibuka ibyabaye. Byari ibintu biteye ubwoba kuko twari twiriwe mu nama y'abashikiranganji, hanyuma ukurikiye ukabona yuko hariho amakuru abantu bakorana na Perezida Melchior Ndadaye bamuzanira, hanyuma ukabona yuko yari amakuru ashobora kuba yarateye ubwoba. Inyuma mbere nagiye kumenya ko bazamubwira bati hari ibihuha bikorera avuga yuko ashobora kuba gutembagaza ubutegetsi, hanyuma aratanga rero n'ingene bazabikurikirana mugabo bazabikurikirana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko inyuma y'iyo nama y'ubushikiranganji jewe naciye ntaha muhira buno nyene, kuko twari ko turasubiramwo inzu muhira, kandi umupfasoni wanje yari amaze amezi ashika kuri 5 abyaye umwana. Nategerezwa kuba muhira ngo twere tubikurikiranira hamwe. Narabonye ko hariho abantu baza baraza muhira babaza iki canke kiriya. Icya gatatu ni uko muri iryo joro rero nagiye kumenya ko ibintu bigiye kwiyangara mbaye nk'abandi. Bose telefone y'umupfasoni wa Perezida Melchior Ndadaye ambwira ati murifata, hagiye kuba habaye gutera ingoro y'umukuru w'igihugu, ibintu ntibyoroshe. Naragerageje kugira ngo ndonge umukuru w'igihugu tuvugane, ariko ntivyakunze. Uwo twashoboye kuvugana gusa nasanze ari umushikiranganji w'ukurivuna abansi, ariko nawe yari ahantu yari yagiye kwihisha mu gisagara hagati. Mw'ijoro rero niho nanje nafata ingingo yuko novugana n'abandi bantu. Naravuganye n'uwarongoye iperereza Richard Ndikumwami, naravuganye n'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi inyuma mbere y'abaye n'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye ariwe Sipani Ntaryamira, naravuganye na Jean Marie Ngendahayo yari umushikiranganji ukumenyesha amakuru. Naragerageje kuvugana na Ponsiane Karibwami yari umukuru w'inama nkenguzamateka, ariko aho ntibyashobotse. Hanyuma rero inyuma niho nafata ingingo nanje yuko ndoguma muhira, ndahunga genda mu Kamenge. Mugabo ibyabaye muhira nuko inyuma bukeye haje abasirikare imuhira, basanze atariho ndi bapfumufasoni wanje niwe bishe. Barondera jewe bambutse baje bafite umupfasoni wanje niwe bishe. Ibyo byose muri make cyane kuko ni birebire novuga sinobiheta. Yego, iyo musubije amaso inyuma mukibuka iryo joro mukasubira no ku manywa igihe Perezida Melchior Ndadaye yabonaga amakuru amubwira yuko intwaro bashobora kuyitembagaza, niki cyatumye Perezida Melchior Ndadaye adafata ibyemezo bihamye icyo gihe kugira ngo n'uwo mugambi uburizwemo? Cyo ndibaza yuko ibyemezo yabifashe kuko ashobora ko yarahaye amategeko wari umukuru w'igisirikare n'abandi kugira ngo bafate ingingo za nkenerwa. Mugabo urumva ibyagiye kwibonekeza inyuma nuko bose bari muri uwo mugambi
bagashobora kubesha umuntu ngo twafashe ingingo za nkenerwa zose muko zitafashwe, kuko ndibuka yuko bamubwiye bati ntimugire ubwoba byose turashyize mu minwe. abo mukuru wa etamajoro y'igisirikare, aba mbere n'umushikiranganji w'ukwivuna abansi yari yavuze ati byose twabishyize mu buryo, aho bacaho turabafata mugabo urabona ibyashitse nuko bavuye bagatembagaza nyene bagashikira n'umukuru w'igihugu bakamwica. Mugabo kandi ico novuga natwe buriya twarizera cane, ngira ko ariko utamenya nta n'amezi atatu twateguye kumara amezi atatu ku butegetsi, twarizera cane tukibaza yuko kuri ubu bose bafite umutima mwiza, kuko ngaha ndakubwiye ndakubesha, igihe twari i New York mu nama igira 48 Assemblée Générale ya Nations Unies, ibihuha byaravugwa, kandi n'igihe twataha ku kibuga c'indege twarabonye yuko abari bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu barongowe n'umukapitene yitwa Rukindikiza, hari ingingo bari bafashe kugira ngo baburizemwo ivyo bakeka yuko hashobora kuba abantu bashobora kwica umukuru w'igihugu. President Sylvestre Ntibantunganya, ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya muhaye Ijwi ry'Amerika. Nanjye ndabashimiye cyane. Igira hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi wibugo. Yego rata uri umunyarusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Ariko abirasi bimuhumuruka mana. Shofe, wenda unashaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki? Nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yaba. Shofe, twigende. Kombo taxi yaje. Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Kombo taxi iracyadutambagiza mu Burundi, aho leta yangiye ku nshuro ya gatatu ishyirahamwe Ase Genocide Cirimoso kujya kunamira abana bo mu ishuri ryisumbuye rya Kibimba mu ntara ya Gitega barenga 150 bo mu bwoko bw'abatutsi bishwe nyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye mu 1993. Ibindi kuri inkuru turabibaza umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Willy Kaneza ukorera i Nairobi muri Kenya. Amatwa ku Ijwi ry'Amerika muri komine Giheta intara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi, aharuguye ubutso rwo kwibubu rufubwemo abanyeshure barenga 150 b'abatutsi bishwe ku 21 kwa 10/1993. Yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ico kibanza cari kimaze imisi gisukurwa kugira cakire abaja kwibuka abo bana bishwe na bamwe mu barezi babo hamwe n'abanyagihugu baho. Mugabo baba abaserukira abavyeyi baburiye abana ho mu Kibimba, amashirahamwe y'abacika cumu n'ayandi mashirahamwe yagwanyeho nyabwoko nta numwe yemerewe kujayo, bisigiye gusiba. Umushikiranganji yajejwe umutekano n'intwara yo hagati niwe yabankiye kuja muri uwo muhango. Martin Teretse yabwiye inshuro zibiri zose ku magenekerezo ya 11 na 17 uku kwezi abaserukira ayo mashirahamwe ku munwa ko babwirizwa kuja hamwe n'abandi barundi ku ntatemwa ya Perezida Melchior Ndadaye n'abafasha biwe iri ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ayo mashirahamwe afite icicaro bagashiraho ingori z'amashurwe kubera nyakwigendera Ndadaye ari incungu y'abarundi bose. Inshuro zibiri zose abaserukira ayo mashirahamwe bamusavye kubaha inyishu yanditse, ariko ababwira ko atanyishu yanditse agira, ashima kubahamagara mubiri we abaha itegeko ku munwa nk'uko bavyanditse mu itangazo basohoye. Jeanne Rutamucero umukuru w'ishirahamwe ry'abarokotse mu bwicanyi bwo mu Kibimba afatiye ingingo ya leta niho nyangwa ry'agateka kazina muntu. Twe kubona batatwemereye ko tuja kwibuka bene wacu abo mu bwoko bw'abatutsi bahitanywe n'ico kiza, ntitwavyakiriye nka neza. Ko twosaba leta nuko yosubira ku ngingo yafashe, tatahuritse nuko n'indi tariki yose twabasabye kwibukira ko batayitwemereye. Leta rero yubahirize amategeko mpuzamakungu yasinye ajanye n'ivy'agateka kazina muntu. Ubaye mwaka kugira gatatu abaja kwibuka mu Kibimba batabikora uko bavyifuza. Mu 2020 haheze amezi make Perezida Ndayishimiye yaroye ku butegetsi, abategetsi b'intara ya Gitega bavuze ko babujije ivyo bikorwa kumva z'umutekano muri ico kibanza kiri ku mutumba Perezida afise ku Kirimba ari naho asanzwe avuka. Umwaka uheze naho hemerewe abantu 10 gusa, leta ivuga ko ari kugira bikingire virusi ya COVID-19.
ntivyigeze binyura berekewe n'iyi ngingo kubera ayandi mashirahamwe yatigeze abuzwa gukoranya abantu eka n'iminsi mikuru ikomeye y'amadini n'amashengero harimwo wiyurizwa mw'ijuru rya Bikira Mariya yaheruka kwakira abantu isinzi. Terence Mushano icegera c'umukuru w'ishirahamwe yase Genocide Cirimoso asanga leta iriko iravangura abarundi kandi yavuze ko ishaka ubwiyunge. Abivuga afatiye ku yandi mashirahamwe ahani inyungu z'inzirakarengane z'abahutu adasiba kwibuka babo harimo abacitse ku icumu 95 muri kaminuza y'u Burundi batunganije n'ibiganiro vyinshi uyu mwaka mu gihe cyo kwibuka. Baraberetse ko arandi mashirahamwe baheruka kwemerera zazirikana zavode zozo nta n'uruhusha zisaba y'abantu batase umuntu umwe agaca avuga ngo tube turisubirije hamwe bibaza ko abavugiye bose leta yoreka kugira ibintu by'amacakubiri akagira abo yemereye n'abo yankiye kandi kwibuka abantu biraruhura ubundi nabo batababankiye shumite no nkota mu mutima nuko tubibona. Kubwa Maitre Christian Ntakarutimana arongoye urwego rw'abashingwamanza haja abategetsi basana bariko bihora ubwoko bumwe. Aho hose mu ntumbero y'ukwereka ubwoko bumwe ko bariko barabuhora ubundi nabwo bariko barabwihora no kuvuga yuko twebwe muri Raja Burundi turabona neza yuko ku ntwaro ya CNDD-FDD atawutungane uzopfa bubonetse. Intwaro ya CNDD-FDD yamye irangwa n'agatima k'amacakubiri y'ubwoko. Simon Suguru waserukira abavyeyi baburiye abana mu kibimba na basaba ko babahekuye bakubitwa intahe mu gahanga. Kugeza uno munsi mu batwiciye abo bana atari umuyobozi nta bandi bashoboye kuronka igihano. N'ubu nyene turasabye leta dushimiye kudufasha abo bose bigisha canke bashigikiye amacakubiri mu byo bavuga canke bakora. Ubutungane bubandanye bukora ataho bwegamiye na hamwe. Ubutungane bwiza niyo mizi y'intwaro yariyo yose. Mu 2020 sentare ntayinzwa y'u Burundi yahanishije ibihano vyo gufungwa imyaka 20 n'uwo guherayo abagabo 19 bagizwe n'abategetsi ba kera abasivile n'abasirikare barimo nyakwigendera Perezida Pierre Buyoya babisikanije na Ndadaye mu 1993 inyuma y'ugaruka ku butegetsi mu 1996 batanu bonyene abasirikare b'abakolonel nibo bari ku butaka bw'u Burundi. Abahanywe bavuze ko biri mu burenganzira bwo kwiregura basigura ko bafata ico gihano nk'uko atacabaye. Melchior Ndadaye niwe perezida wa mbere yitorewe n'abanyagihugu mu Burundi. Intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe be n'umugambwe wiwe Sahwanya Frodebu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu mu 1993 inyuma y'intwaro za gisirikare zaje inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi zakurakuranywe kuva mu 1972. Inyuma y'urupfu rwiwe ko 2021 ukwezi kw'icumi 1993 ingwano zamaze imyaka irenga 10 zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'ico gihe yari iyobowe n'abatutsi onivuga ko zahitanye abantu barenga 300. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura. Ngewe ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Dusubire kuri iyo nkuru twariho mu kanya y'iyicwa ry'abanyeshuri ba lycée Kibimba. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye n'umwe mu barokotse, Gilbert Tuhabonye, aba muri leta ya Texas mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yahashinze ishyirahamwe ryitwa Fondation Gazelle ryigisha abakinnyi ngororamubiri kandi rigafasha abaturage kubona amazi meza mu Burundi. Uyu munsi kuri n'umunsi je ntazokwibagira mu buzima. Uyu munsi imyaka 29 irarumanye turokotse tuvuye mu muriro. Ni umunsi dushimira Imana, ni umunsi ntazokwibagira mu buzima.
nkaba mboneyeho n'akaryo ko guhoza imiryango yabuze. Jewe rero ngene uwo munsi ndawitegurira ndifatanya n'abarundi babuze ababo kubona imyaka 29 irangiye kijya gihe tukaryana tukicana kandi twarutse rumwe. Kuri iyo munsi ushitse biransiga, ariko bica bimpa uburyo n'inguvu zo gushimira Imana ko nkiriho kandi ndiko ndakora ibyiza Imana yaduteguriye. Mu babuze kuva habaye ubwicanyi mu mateka y'u Burundi, hari ababuze ababo batihangana bumva bashaka kwihora. Ku bwanyu niko mubibona ku byabashikiye canke mufise iyindi ntumbero ku bijanye n'amateka n'ubwicanyi mu Burundi n'ingene Uburundi bwoshobora kogorora bukabandanya? Uburundi kugira bwogorore nuko twogiriranira ikigongwe. Nka jewe kubyinyerekeye abantu bangiriye nabi narabahariye. Nukuri tudahariraniye ntaho tuzoshika, bizotuma bibyura rwankano, ariko kandi n'ababikoze bahanwe hamwe. Ababikozwe bokurikirana bagahanwa, ibyo byoba ari byiza kugira kabandi kazosubira kuba mu gihugu. Ariko kubinyerekeye jewe kugira ngire amahoro mu mubiri mu mutima, nuko kurekurira abagomba kunkorera inabi kuko ntacyo batakoze, ariko Imana yabaye nzima. Rero Imana niyo rugira byose yarandokoye. Igihe nari mu muriro narumvise ijambo rimbwira ko uko biri kose ntegerezwa kuva mu muriro. Sinarinzi icyo ari cyo, ariko iyo jambo ubu ndaryumva ndaritahura. Iryo jwi ryambwira mwana ndagukurayo, nabwe genda rero ufasha abandi. Ubu rero nico nkora, nijo kimugambi wo gutanga amazi mu banyagihugu. Amazi tuyaha abahutu, abatutsi, abatwa, nta numwe turenganya. Rero nkaba nibaza nti kurekuriranira biheraho nyene. Jewe rero narabitanguye, nkaba nibaza ko n'abarundi bandi bomfasha bakanshigikira, tukibagira kahise, tukubaka Uburundi, tugafashanya kugira Uburundi buzotera imbere. Muri make mu kurangiza, n'ubuhe butumwa woha nk'abakiri bato ko nibo Burundi bw'ejo ku bijanye n'uwo mutima wariko uravuga wo kurekuriranira abarundi bakatera baraba imbere bubaka ubumwe? Jewe akajambo noshikiriza nsaba n'urwaruka nuko urwaruka rwo kwijukira kwiga, kwitaho indororuntu, kubahana, hanyuma kugira Uburundi buzokogorore twirinde abaducana nishamwo, turinde inyigisho zizokwankana, twame dukundana. Nuko rero nibaza yuko bizotuma dushika imbere. Ndabashimiye cyane kuri kiganiro, murakoze. Tugushimire nawe Fidel Niyongabo wa rurimo uvugana n'uwo mugabo. Ubu ngubu ni umugabo ariko harokoka, ndakeka ko yari akiri umwana mu myaka 29 ishize. Mbere y'uko tubasezeraho tubibutse amwe mu makuru twagiye tubagezaho. Twabwiye ko kuri tariki ya 21 y'ukwezi kwa 10 Burundi bwibutse imyaka 29 irangiye Perezida Melchior Ndadaye agandaguwe. Icyo gihe abasirikare bari bashinzwe kumurinda ntibatabaye, abari mu byegera bye bahizwe bukware n'abandi mu gikorwa cyo guhirika ubutegetsi. Bamwe baricwa, abandi bashobora gucika, bashobora kwihisha. Umwe mu barokotse rero ni Sylvestre Ntibantunganya wabaye Perezida w'u Burundi icyo gihe ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Muri aya makuru twamugarutseho mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Ikindi twababwiye ni uko mu Burundi leta yangiye ku nshuro ya gatatu ishyirahamwe ase Jenoside Cirimoso kujya kunamira abana bo mu ishuri ryisumbuye rya Kibimba mu ntara ya Gitega barenga 150 bo mu bwoko bw'abatutsi bishwe nyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993. Naho muri Uganda urukiko rwakatiye umugabo witwa Pascal Achiba igihano cyo gufungwa ubuzima bwe bwose. Reka tubashimire inshuti mwari mukurikiye aya makuru. Nshimire n'abamfashije kuyabagezaho. Naho mu kanya 1:30 kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma.